Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye naho habereye ibirori vyo guhimbaza imyaka 62 Uburundi bwikukiye hazindutse hanatorwa inzandiko ziyamiriza intwaro ya Evariste Ndayishimiye abarundi twese aboroshe abahambaye abato n'abakuru mu butandukane bwacu iki nico gihe co guhaguruka kugira ngo dutabare igihugu cacu kuko nta wundi azobikora mu kibanza cacu aho tugeze nta kibi kibaho na kimwe Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe basigaje kudukorera gisumba ivyo bamaze kudukorera ivyo hakaba ari bimwe mu biri muri ubwo butumwa bwanditse ku mpapuro ariko budatewe ko umukono bwibonekeje mu bice bitandukanye vya komine n'intara ya Gitega nk'uko bibandanya biboneka kuri izo mpapuro abavyanditse bavuga bati nduguruye twamugina twarasonzeshejwe kandi turabandanya dusonzeshwa nta bitoro bikiboneka kwiyunguruza ntibishoboka ifaranga rimaze gutakaza agaciro 100%, turicwa atacamira turafungwa atacamira bene wacu baranyuruzwa bakagenda amazima yongo tukabura n'ibiziga ngo tubashingurane iteka ndugaye twamugina ubwo butumwa ntibugarukira ngaho gusa burabandanya buti nduguruye twamugina ibintu byose vyankenerwa dukenera ku isoko ibiciro vyaraduze aho kuturonkera inyishu y'ivyo bibazo umukuru w'igihugu abandanya kutwitamba ku muvyimba kubera agahimbo k'ivyo atunze nk'uko avyivugira ko atawumurusha ubutunzi be n'akaboregwe k'ubutegetsi none turindiriye iki kugira ngo duhaguruke tuvyanke umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye ndugaye twamugina hamwe mu bibanza uruganda rwa radiyo haguruka dukesha iyi nkuru rwashoboye kumenya ko izo mpapuro zahatowe naho bita kuri place hasanzwe harashinzwe icibutso c'umugambwe CNDD FDD citirirwa igicaniro c'Imana ahandi ni kwibarabara rija imuyinga rivuye mu gisagara ca Gitega kuri IPG hafi ya Mercedes officier hamwe no ku rutonde ugana ku masanganzira y'ibarabara rya Gitega Karusi ndetse na Gitega Ngozi nayo umwe mu banyagihugu twaganiriye wo ngaho mu ntara ya Gitega yatumenyesheje ko izo mpapuro bazibonye ko mugabo batazi abazitaye abaribo kubw'uwo munyagihugu ati naho duhimbaza inahe yo kwikukira ati nta kwikukira kuhari kubera ibibazo bitandukanye dufise uwo munyagihugu akaba amenyesha ko kuba hari abantu bahisemwo gutanga izo mpapuro zitagira ko umukono ngo nukugaragaza akababaro kubera atayindi nzira babona basigaranye yo kwerekana no kugaragaza akababaro abandi barundi nabo twaganiriye bamaze kubona izo mpapuro nka bose batubwiye ko atakindi babona gisigaye kiretse guhaguruka bakiyamiriza intwaro ya Evaristo Ndayishimiye ngo kuko ahibagejeje ngo ari ahantu batari bwigere bagera ubwo butumwa bwasohowe n'abo bantu bakaba babushigikiye ngo kanatsinda ngo nta n'abantu benshi bagize ico babuvuga ko ngo kuko ivyo ubuvuga ari navyo basanzwe babayemwo mu bajejwe intwari Gitega radiyo haguruka dukesha iyi nkuru ntiyashoboye kuronka uwogira ico ashikirije kuri ivyo nayo mu yandi makuru ariko avugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi kandi nuko irubero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu barenga 200 harimwo abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza
bishwe n'urwaruka rwo muri ako karere. Ku bw'amashirahamwe yigenga, abasivile batari munsi ya 17 harimwo abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza bariciwe muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri izi ndwi zitatu ziheze. Abakoze ayo mabi ni urwaruka rwaho nyene. Bane mu bakozi b'ishirahamwe T-Fund nabo nyene barishwe, imiduga 5 nayo iraturirwa n'urwo rwaruka nyene rwabitiranije n'Abanyarwanda kuva aho abagwanyi ba M23 binjiriye muri teritwari ya Lubero. Kubw'umuhuzabikorwa w'amashirahamwe yigenga yaho nyene, urwo rwaruka rwibaza ko mu gukora ubwo bwicanyi ruzoba ruriko rurahagarika M23 ngo ireke kubandanya yigarurira ibibanza mu gihe imaze kwigarurira ubuce butatu bwa Lubero. Ntaba ADF bakoze ivyo bitero nk'uko bamwe bariko baravyiyumvira. Urwaruka rw'i Lubero nirwo ruriko rurakora ayo marorerwa mu ntumbero yo gutera ubwoba mu banyagihugu. Ku wa gatatu mu gitondo abandi bantu 17 bari bavuye i Butembo berekeza i Beni bahunze umutekano muke uguma wiyongera muri Nord Kivu baraguye mu mutego w'urwo rwaruka. Ivyo ni ivyemezwa na Muhindo Sengemoja ajejwe kumenyesha amakuru mu mashirahamwe yigenga y'i Lubero, aho atomora ko mu bishwe harimwo abantu benshi bavuga Ikinyarwanda. Amashirahamwe yigenga arafise impungenge ko hashobora kwaduka indyane zifatiye ku moko. Ukwica abanyagihugu bavuga Ikinyarwanda ni ikintu kibi ku banyagihugu b'i Lubero na cane cane muri Nord Kivu muri rusange. Uko akaba ariko bivugwa na Muhindo Sengemoja. Urwo rwaruka ubwa mbere rwaharanira amahoro nirwo ubu ruhungabanya abasivili. Ivyo vyerekana ko hashobora kuba intambara y'ubwoko muri Nord Kivu ubirimwo abo mu bwoko bw'Abanande. Leta itegerezwa gufata ingingo ruhasha mu ntumbero yo gutuza ivyo bikorwa bibi vy'urwaruka rw'i Lubero ruhakwa guha inzira umwansi wa Lubero. Uko akaba ariko vyongerwako na John Baringene Banyene, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe yigenga yo muri Nord Kivu. Haraheze indwi zirenga 2 abarwanyi ba M23 barwije ibitero muri Nord Kivu bagerageza gufata igisagara ca Butembo ndetse na teritwari ya Beni mu ntumbero yo kubandanya berekeza mu ntara ya Ituri ku bw'amashirahamwe yigenga. Sylvain Ekenge, umuvugizi w'ingabo zagize urunani, yemeza ko ingabo za leta ziriko ziragabanya umuvuduko w'ibitero bigamije gufata igisagara ca Butembo. Uwo murwi w'abaroberi warigaruriye amazone menshi yo mu ntara ya Nord Kivu harimwo igisagara ca Bunagana hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda kuva hagati muri Ruheshi 2022. M23 womenya ko ari umurwi wa kera w'abaroberi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 ukagiriza leta ya Kongo kuba utarubahirije ivyo yiyemeje bijanye no kwinjiza abagwanyi bawo mu nzego. Indongozi za Kongo zemeza ko uwo murwi ufashwa n'u Rwanda, ivyo leta y'u Rwanda yama yiyamiriza. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko HCR iriko iraryosha impunzi ngo zitahuke. Umugambi Go and See genda wibonere wa HCR ubugeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi, bifashijwemwo n'indongozi za Kongo n'iz'u Burundi. HCR yaratembereje umurwi w'impunzi z'abarundi mu gihugu cabo iminsi 5 kugira ngo nabo bagaruke gushinga intahe mu ntumbero yo gukangurira impunzi gusubira mu gihugu cazo, ariko ibizovamwo bihakwa kuzoba bitanezereje. Uwo murwi wagiye mu Burundi kuwa 28 Ruheshi guheze kugira ngo usubire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo kuwa 2 Ruheshi. Uwo murwi wari ugizwe n'abaserukira impunzi mu ikambi ya Murongwe ndetse na Rusenda, impunzi ziba mu bisagara inyuma y'ayo makambi abiri, abajejwe intwaro muri Kongo, abakozi ba HCR n'umurwi w'igihugu ca Kongo ujejwe impunzi. Abarongoye amashirahamwe yigenga nabo nyene bari muri uwo murwi. Impunzi zari muri ico gikorwa zararonse akaryo ko gutembera mu burere ziturukamwo no kubonana n'abahoze ari impunzi bahungutse bavuye mu bihugu vyinshi bitandukanye. Ugushima
Deo Ntakarutimana ari muri abo Barundi batembereje mu ntara nyinshi z'Uburundi mu minsi 5. Nabonye amahoro asasagaye mu Burundi, niko yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru asubiye inyuma. Deo asangiye ivyiyumviro na Albert Hakizimana, uwo nyene urugo aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, imwe mu ntara ziharurwamwo abantu benshi baba mu makambi y'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwiwe vyose bigenda neza mu gihugu canje kiretse ko ubuzima bwazimvye cane. Icabababaje, zimwe mu mpunzi zemeza ziti ni vyiza kuba mw'ikambi aho gutaha iwacu kuko abantu barishwe n'inzara n'ubukene hariya. Joseph Minani arongoye impunzi ziba inyuma y'amakambi yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa RDC, yarungitswe mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Siniteguriye gutahuka mu Burundi, igihugu ntaco gisigaranye. Ayo madorari 200 nayo baduha nk'ayo gusubirana inyuma ntaco avuze. Ubuzima ubu burazimvye cane rwose, uko akaba ariko uwaserukira impunzi avuga. Nubwo biruko, umurwi wa Kongo ujejwe impunzi wizeye ko abarundi batumiriwe muri ico gikorwa bashobora kuzohimiriza bagenzi babo kugira ngo batahe ku bushake bwabo. Urwo rugendo nta gukekeranya ruzofasha mw'ihimiriza ry'impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke ku gushaka kwazo, uko akaba ariko vyizerwa na Prosper Abiyoyo arongoye igisata c'umurwi ujejwe impunzi i Buvira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo womenya ko iha indaro impunzi zirenga ibihumbi 41 z'abarundi, abenshi muri bo bakaba bacumbitse mu makambi 2 ari muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu arizo Murongwe ndetse na Rusenda. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.